Bakunzi b'ishiramwe BMBC turabaramukije twongera tubaha n'ikaze mu biganiro byacu twama tubashikiriza mu bihe bitandukanye. Twarigeze kuba ducisha ku mbuga ngurukana bumenyi na cane turavuga ibijanye n'abantu benshi badukurikirana kuri izi mbuga zacu mubonaho munsi. Turavuga ibijanye n'abantu badukurikirana mugabo tubashira mu migwi ibiri. Abo bantu rero hari habo usanga badukurikirana bagakurikirana ibiganiro byacu, amakuru dushikiriza bakabikunda kandi cyane, hama bagaca baja ko bakarangura imigambi itandukanye yabo. Iyo migambi yabo bakayirangura mugabo kubera ko bakayirangura bisunze ibiganiro ducisha kuri zino mbuga zacu mubona, mugabo mu nyuma iyo migambi ntigende neza, bigasaba yuko basubira kutwikorako kandi tutigeze tuvugana nabo mbwa kwara gukurikirana ibiganiro byacu. Hari n'abandi rero mu kugira kabiri nuwa abantu nyene badukurikirana nkuko kwabo mugabo bobo bakatwitura tukaba en contact nabo tukabakorera imivyigwa vy'imigambi yabo bifuza gushikako, tukabaha n'amadevi hama nabo bakavyakira. Mugabo muri ico gihe tukiriko turavugana nabo hagaci igihe twaramaze kubashikiriza ivyigwa vyabo twabahaye dusubire kubona na kuyaga nabo cengo dusubire kuba en contact tukabura niyo bagiye. Mugabo abo bantu bagaca kumbe bagiye kurangura ya migambi tutabizi, mugabo amaherezo kubera ko tutari bwaheze kuyaga neza nabo iyo migambi kabapfana nabo nyene ntigende neza, mugabo bagaca basubira tukaza tubona ngabo baragarutse tukatubwira ingene ibintu vyamaze kononekara, ingene ibintu vyagenze twe turabakiriza yombi. None ga muyobozi wacu wa BMBC abo bantu bari muri iyo mico ibiri kugira ngo ibintu vyabo ntibize birononekara ni nkeburo iyihe wobaha? Murakoze. Ikiganiro kirahambaye kubera nimba hariho umuntu ariko arakiraba akamumenga nikimuraba, hari abarundi benshi yamaze kudukwepa bakicuza bakanada akavuga ati vraiment mbabarire ibintu byanshikiye inyuma yanyu ati bateye n'ubwo. Umuntu akaza muri BMBC tukamukorera etude igahera tukamubwira uti inzu yawe ni miliyoni 100, ni miliyoni 200, miliyoni 300, miliyoni 400. Uwo muntu ni meshi hari ibintu bita mu Burundi kwikunguta, agaca yikunguta aca yigira ngwandi kwese gaza kurondera umuntu atosha no guharura bya bintu twaharuye kesha acavuga ngoje ngo sinakugora ngo ngurira ibikoresho by'udrama. Wa muntu yagera amaze umushinge amera ngo shi ngo araheze, we yumva umenga kuvyigurira ivyo bintu umenga amahera yose byose azoca bishobora ko bavyiguriye ko tuye muri abahakazi BMBC. Naco gituma abantu abahakazi bavuga bati turakeneye abantu bafise ubushobozi, bafise inzego, bafise experience boshobora gutunganya amahera yacu yanje miliyoni 70 ndabahaye tutari kumwe. Rero tukamuha devu umuntu ako tubwira ati je iyo nzu nta noshobora nimuyigira abahinga banyu basubiremwo bandonderera yoga muri ano mahera. Umuntu agaca agenda ngo wakadakoranye na BMBC ngo docimuzimbuka madukije y'inkinga amahera ngo fyi yijogota. Mu Burundi abantu baragoye, abantu barundi vraiment mu Burundi nta business ngo ndumva umuntu akora avuga ati mu Burundi nta business wakora vraiment, abantu baho vraiment barabesha vraiment barabesha bameze nabi ravyo. Kumbe yarahuye n'aba professionnel muri BMBC baramuha amakuru technique ya vrai harayanka. Igihe nagira ikiganiro umwaka wahera gisa n'ikinyene ibintu badakomeye kije ko kubera chaque jour turafise abantu badutelefona bavuga bati munyihanganire nibaza ngo bitoyi ndankwa akazi none byaranse ngo shaka kumfasha ibintu ibintu. Hari n'igihe biba byaronekaye cyane atari cyo dushobora gukora. Arumva ico gihe umwaka waheze navuga nti Yezu yavuze ko hari abantu bazokwanka bigisha bukuri bakaza kurondera abigisha bagaza amatwi yabo.
nubu hari abantu baza nka muri BMBC tukabaha amakuru y'ukuri bakayanka bakaza kurondera abandi bafundi mbere badashobora no kubiharura nk'ibi duharura twebwe kuko twe dufite experience chaque jour turafise chantier twatiko turubaka mwaka uvutangura nk'abakozi bariko barubuka baguma bubaka tuba tuganamo n'abandi nuvuga abanjeneye babiharura bino bintu rero barafise experience ya vrai kuko dukompara icyo no kwita les calculs dukorera mu biro n'ibyo kuri etude kubyo usanga no technicien bama bazi chaque jour les prix n'amasysteme meza yo kwihuza n'ibikenewe uba kwese rero ngugiye kurondera abandi bantu ngo baguhenda ucu baronka nyene alors abantu turabahanura rero iyo muco wa mbere y'abantu bazanga bakatugendera tukabakorera ivyigwa mbere y'ivyi tukabaha n'amadevi bakanga nuko tunegose ngo mwene wacu yambwiye ko no muguri bikoco bakabikora uri muri Australia uri mu biro quelque part uwo mwanya wo gukurikirana wo kugwana n'abantu ariko barubaka uzokura wowe ukura hehe uwo mwanya utari mu Burundi uri muri biro uri mu isoko uri kurakora akazi kawe hariho n'abandi bantu ngo je ndosaba ikonji ngwinzu ndoza kwiyubakiriya ngo ndoza kwiyubakira kwinzi mara umwaka imyaka wose abikonje y'amezi angahe canke y'indahe kugira ngo uze kubaka inzu yawe uzobuhomvye amadolari canke amarundi angahe ni waja gusaba umwaka wo kumara ku nzu yawe kuburyo uharuye uzosanga bari kuduhemba utabarungutse navyo rero simvuze yuko abantu bamatara abantu entreprise batoronka ubuzi kuko nibaza ko mbere inzu nyinshi ntizubakwa n'ama entreprise kugeza ubu mugabo twege baduha akazi bazatubwira ati jewe nararushe no gukorana n'abantu aba sinya amasezerano muze muyubahirize twumvikane aho duhuriza mu kubahiriza rero umuntu arinze azanga muri BMBC n'abandi bazoza ndabizi nubu ariko baraza turishira hamwe ry'ukuri rya vrai ridandaza experience ridandaza ubwizigirwa ridandaza ubuhinga n'ibindi tuguhaye ibiharuro kumva ntibikunyuze cyo twugurukira tijewe iyo byagwa ngaha nabishobora cyo tubisaba ati duhe umunsi umwe canke amasaha abahinga bacu bacasubira mu guharura dukuye ko inzu igabanutse gatoyi duhinduye ukuntu ireha duhinduye ukuntu yagutse bica bihura n'est-ce ugaca ubishinga abantu ugaca birabira hariya kakazi kawe nta nikonje ukeneye gusaba uravyumva ndibuka hari umukiriya yigeze kuza mbere ko turamukoreye ikintu yatubwiye ati sinumwe ni benshi ati nta n'umuntu nzoshinga nzotaravye muri ko barakora ati ko abona oshinze barantunganije nabi ibintu muri kahise rero sinoshwa ndabikoreko n'est-ce baravuze ko mushoboye turana ko mushoboye sinya amasezerano gusa tubone ko ari y'ukuri genda mukore kinumvikana rero nwigera uduhunga none uri kurondera abande wase ko dukorana na twebwe yega simbeshe wase ko korana n'abantu bo muri BMBC kubakira inzu wowe uri kuhunga abande wowe uri kurondera abande ko tubazi abafundi twese mu Burundi ko tubanda ubaka ibiturusha ubwiza nuwo babahaye amahera turusha ubwishi nta muntu ku mahera ngana yoshimisha umukiriya kuturusha oya voilà umuco wa kabiri ni w'abantu batubona ku mbuga bakatubona bakangutudeza ibikorwa urumva yaga n'umugenzi ngo yashango ngo abaze umenjenere ngo bizeza wega ivyo Burundi nk'abantu bari mu mahanga bo urumva ivyo mu Burundi bamwe bafatanye niko arakahibwe n'est-ce pas turabatara kugera runaka mugabo babigiramo uruhara nama ndayivuga none uri iburaya ugasanga no mu prombier urondera byari enregistré afise adresse afise ivyangombwa bimera gukora numege tusikarondera umuntu ari homologue uje mu Burundi ugafata inzu yawe y'umuri yari dukayishinga umuntu utazi n'imodoka yo mugonga nyamigenda ko akagira n'est-ce pas canka kanavyiza tani ivyazi ngo maze kubaka amazu menshi ega ntitubeshe n'est-ce pas
none ubwo habaye ingorane ugomba bitahure gute je ndashaka kumara nk'indwara ntari ngako muri entreprise nta na kimwe gihagarara urumva ndashaka kumara n'indwi zingahe ntariho nta na kimwe gihagarara kubera sikiri cy'umuntu urumva rero utubonye ku mbuga benshi amadeni n'imyaka myinshi atubona reka cyane tuhaguma ku mbuga kubera yuko abantu batwemera none ko atamakuru atugwanya yoza atabakira dufitanye ingorane nta muntu aradukoresha iyo twagiriza ibintu byo tubabwira nk'umuntu uti ntuduhakaze umuntu wese tuvuga nabi n'umuntu ataba yatugerageje na gato cyangwa umuntu yankukuri ne tugiye ko inzu utayishobora kuyubaka uca utwanga cyangwa uca wipanga ukundi tugiye ko inzu irengeye uburyo ufise ntuvuge ngo BMC ngo bavuga ngo barazimba tubwira uti subiramo inzu inkezi ikerego bireha mugabo ntutwanga uravyumva nibyo rero nk'ubuho byo kubaka guma bihindagurika nawe umwenjeniyere atabikora mu hatwebwe tweko tuvyamamo nayo enjeniyere monaka atavyamamo nkuko wacu ntiyoshobora guha deview kuri kuko nk'ubu ibiciro naho bihuriye n'ivyo mwaka uheze n'ama double n'ama triple uravyumva twege bimanutse tuba ntibikora kumanuka amarezo mugabo ishakisho ni update kuko hanyuma twege turavyubaka turabara tukabikora ikitokwiye naco nta deview korerwa ngaha ngo tuye umuntu ngo asange twaramuhenze ngo bitakwiye urumva rero nivyo iyo mwatse mwake neza mukore ku makuru y'ubuhinga mukore n'abahinga tweko turabahinga iyo tuguhaye ibintu ntubishobore tweke dushoboye ntuco uza kubaka ibintu rero ngo nzobishobora ngo kwera tsarikwe n'abanaka oya kandi uwo muntu abigura nawe agurira hamwe naho tugurira sivyo nico murakoze turagushimiye nawe muyobozi wacu wa BMBC kuri ayo makuru hejeje kuduha kubijye na cyane n'abo bantu bari mu migwi ibiri bakunze kudukurikirana ku mbuga zacu na cyane ibiganiro dushikiriza ducisha kuri izo mbuga nkuko musanzwe muzibona ziri ngaho munsi hama iyo mwubatse mwubake neza hamwe na BMBC.